Intambara zirakomeye cyane muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abantu 40 nibo bishwe mu migwano yahuje abasirikare b'u Burundi ndetse n'umuhari Red Tabara. Red Tabara itangaje ko yishe ku ruhande rw'umwansi, no kuvuga mu basirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure abantu 40 aribo ngo yoba ihejeje kwica. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru ndetse tuze no kugaruka ku yandi makuru yo mwibanga. Twamenye Kongo no ku ruhande rwa Red Tabara hariho abantu 5 muri abo bagwanyi bo babishwe. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru turabe aho izo ngwano zabereye ndetse tuze no kugaruka kwitangazo riramvuye Red Tabara ihejeje gusohora. Turaza no kuraba amasoko yacu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ivyo bamenyesha kuri izo ngwano zikomeye cyane ziriko zirabera misozi miremire ya Uvira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru ariko haragaruka ko cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, turaza kugaruka ku nkuru iteye ubwoba turibuze kubashikiriza. Hari imbonerakure yatorotse ibohero, iyo mbonerakure ikaba izwi mu mabi atagira izina. Turaza kugaruka kuba mutorokesheje ndetse hakaba hanavurwa mongo urongoye umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo ngo ko iyo mbonerakure yatorotse ngo yoba iri mu bipango vyiwe i Bujumbura. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru vyose twabibateguriye. Kuki iyo mbonerakure yatorotse, ni nde yitorokesheje, ese vyoba vyaravuye kuki kugira iyo mbonerakure itoroke? Ayo makuru yose twayateguye. Nimba utarafyonda kuri subscribe canke s'abone, ubanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro vyacu uraje mu mbere bashikirwa navyo. Namakuru tuba twatorejuye no mu rwego y'amenyesha makuru bakorera irya nino, makuru tuvana mu masoko yacu, ibiba vyavuzwe mu menyesha makuru bitandukanye yose turiyatohoza tukayabashikiriza mu buryo bagidonido. Sangwa ikaze rero, reka dutangurire ku makuru ariko aravurwa cane. Hari ingwano zikomeye ziriko zirabera mu gihugu ca Kongo. Izo ngwano zikaba ziriko zirahuza abasirikare b'u Burundi, rwaruka rw'imbonerakure ndetse na Red Tabara, umuhari witwaje ibirwanisho urwanya leta y'u Burundi. Nyuma yaho rero havugiwe yuko abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko abategetsi b'ibihugu vyompi bakaba baguma mu gacerere ndetse n'igisirikare c'u Burundi nikigira ico gitangaza kuri iyo mirwano. Red Tabara yoyo yamayasohoye amatangazo ivuga ko yishe abasirikare b'u Burundi, ariko mu yandi makuru tubasha tukamenya ko no ku ruhande rwa Red Tabara hariko harapfa abagwanyi. Mu makuru rero duhejeje kumenya nuko ngo ku ruhande rw'umwansi Red Tabara ivuga ko yishe 40 muri bo. Biravurwa ko rero abasirikare n'imbonerakure bashika kuri 40 aribo babishwe na Red Tabara. Mwitangazo Red Tabara yasohoye ikarishira ahabona ivuga ko hari ingwano zikomeye cyane ziriko zirabahuza n'abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwitangazo rya Red Tabara ivuga ko kuva ku munsi w'ejo habaye ingwano ziriko zirahuza abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure zirwanya Red Tabara, ndetse Red Tabara ikamenyesha yuko izo ntambara ziriko zirabera ahitwa muri Masango, Nyogombero, Ruhuha, Kumazi ndetse na Rudefu, ni muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'ubumanuko nkuko bivurwa na Red Tabara mu itangazo yashize ahabona. Ikindi kandi Red Tabara ivuga yuko ngo ku ruhande rw'umwansi yishemwo abashika kuri 40 ndetse ngo abandi benshi ibitigiri bitaramenyekana ngo bakaba bakomerekeye muri izo ngwano. Red Tabara ibandanya imenyesha yuko ngo ata kirindiro na kimwe ngo abasirikare b'u Burundi ngo bafashe nkuko vyari vyatangajwe ko ngo gisirikare c'u Burundi cyo bakigaruriye bimwe mu birindiro vya Red Tabara. Makuru rero akavuga yuko ngo ahubwo intambara zibandanya kandi ngo aho abasirikare b'u Burundi bagenda baraca bariko baragwana ngo baturira inzu z'abanyagihugu ndetse ngo bakanica abasivile mu bice vya Masango muri Sud Kivu nkuko Red Tabara yabishize mu itangazo ryayo yacishije ku rubuga rwayo rwa Twitter. Ivyo bivurwa na Red Tabara, ariko ku rundi ruhande twebwe mu masoko yacu ivyo twabashije kumenya ngo nuko Red Tabara nayo yoba
yahatakarije abagwanyi bashika kuri 5. Ivyo bivurwa n'amasoko yacu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'abanyagihugu begereye aho hariko harabera izo ndwano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'intambara zikomeye cyane rero aho na bamwe mu bategetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo banashize ahabona yuko babangamiwe cyane n'izo ntambara ziriko zirabera ku butaka bw'igihugu cabo, aho rero byagiye bivurwa yuko hari abasirikare b'u Burundi bariko barwanya na Red Tabara ariko abanyagihugu nabo bakabiburiramwo ubuzima. Amakuru amwe twamenye nuko Red Tabara hari abagwanyi bayo bapfuye 5 ariko Red Tabara ikaba itavyemanga, gusa ku ruhande ngo rw'abasirikare b'u Burundi n'imbonera kurenga bashika kuri 40 nibo bapfuye. Ivyo rero bimwe mu biriko birabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku ruhande rw'ibihugu vyompi ntacyo bashima gushikiriza ku gisirikare c'u Burundi, bavuga ko ntaco bavuga kuri bino bintu kuva aho hatanguriye kuvurwa ko hari abasirikare b'u Burundi binjiye ku butaka bwa Kongo binyuranyije n'amategeko. Ariko mu minsi yaheze umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yumvikanye avuga ko atabasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo, ngo kandi ko ngo ku Burundi butokwinjira ku butaka bw'ikindi gihugu mu buryo budakurikije amategeko. Ariko mu gihe mu minsi iheze kuva ivyo bitangiye kuvurwa naco igisirikare c'u Burundi kiratangaza kuri izo ngwano. Ivyo rero ni birabana n'umutekano biriko biragarukwako. Ariko tugarutse kuri ijya nkuru nari nakubwiye, hari imbonerakure yatorotse. Iyo mbonerakure Vianney Bitangaro ikaba ari yaratorotse ibohero. Ubu amakuru twabashije kumenya, ubutumwa twahawe n'umunyagihugu mu Ruyigi akaba amenyesha ko ari imbonerakure yatorotse ibohero, ndetse ngo yoba yaratorokeshejwe n'abapolisi kandi iyo mbonerakure ngo ikaba izwi mu mabi atagira izina. Ninde yoba yaramutorokesheje, kuki yatorokeshejwe, nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru yacu. Mu butumwa twaronse buvuga buti amahoro, turipfuza ko dutangira inkuru iduteye ubwoba y'itoroka ry'uyu muntu yitwa Vianney Bitangaro, aheruka gutoroka ibohero rikuru rya Ruyigi. Uwo yarabikoze biracika mu mwaka w'2015. Yarishe, yarahohoteye abakenyezi ku nguvu, arasahura bimwe biteye ubwoba. Nkuko abamuzi neza babivuga, muri 2015 amaze gukora bigashimwa mu gisagara ca Bujumbura, baciye bamuha promosiyo yo gushira ku murongo province Ruyigi asanzwe avukamwo kugira akosore ibipinga vyakorana na Bucumi Moyize. Imbonerakure yiyemera nkuko ngaha mu ntara ya Ruyigi bamwita, yaracishije ku buhomba abatavuga rumwe n'umugambwe w'inkona hamwe n'abadede batemera ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Abagore yafashe ku nguvu ntibavurwa canke amabotike yasahuye ku Murango River. Muti none yatevye apfungwa gute? Inzego z'intwaro n'umutekano zihindutse, Honorable Siriyake akaba guverineri, komiseri akaba OPC Olivier. Abanyagihugu twarashikirije ububi bwa Bitangaro Vianney. Izo nzego nshasha zari zihejeje gushingwa, ntivyatevye inzego zaciye zimukurako amaboko no mu mugambwe CNDD-FDD baca bamugira igitambo. Ubutungane buramukubita intahe mu gahanga, baciye bamwinjiza ibohero rikuru rya Ruyigi. Turiruhutsa ngo impore irabonetse. Ashitse muri prison yagumye agabisha abategetsi bamwe batashigikiye ububisha bwiwe ko bitebe bitebuke azobihora kuko nazoteba mu gasho. Natwe tuti ko bamuhanishije imyaka yababa 40 nawe azoza yihanuye. None nta mwaka uheze nguyo yaraye atorotse ibohero. Muti yatorotse ibohero gute? Nkuko amakuru ava mu bitaro bikuru vya Ruyigi abivuga, ngiyo nkozi y'ikibi yarirwaje kugeza aho abajejwe ibohero babona ko aremvye, ngo baca bamuha uburenganzira bwo kuja kwivuza bakurikije amategeko, ngo kuko yajanye n'umupolisi yambaye impuzu ziranga imbohe mu Burundi
ashitse mu bitaro bikuru vya Ruyigi haciye haza bamwe bo mu muryango wiwe bamuha amafaranga atawuzi igitigiri mugabo atari make nk'uko amakuru avaho ku bitaro abivuga. Uwo muryango wiwe waje umuzaniye impuzu baca barigira igicuku nk'isa 8 y'ijoro ngo yaragiye atacamira impuzu za prizo azisiga ngaho. Umupolisi nawe acazana inkoho muri iryo joro nyene aca arayisubiza nawe acakura meza. Makenkani menshi mitoroka rya Bitangaro Vianney ukuntu yova mu bitaro bicunzwe mu mpande zose ari kumwe n'umupolisi ntibimenyekane. Bivurwa ko ngo hoba hariho imodoka itamenyekanye yatwaye iyo mbonerakure mu gisagara ca Gitega muri iryo joro nyene. Abamutorokesheje ngo ni bamwe mu bihangange vyo mu gipolisi ngo banka ko yozohava amena amabanga basangiye ngo na cane ko urubanza rwiwe yari yagungururije muri sentare isubiramwo imanza ya Gitega. None ubu Bitangaro Vianney yoba ari hehe? Amakuru y'ukuruno w'Imana kwigenekerezo rya 23 kwezi kwa mbere mwaka 2022 avuga ko Bitangaro Vianney ngo yoba ari mu rupangu i Bujumbura mu bantu babishikira mu mugambwe w'inkona basanzwe bari mu begereye Reveriyano Ndikuriyo asanzwe ari kizigenza wa CNDD FDD. None yoba agomba gukora canke gukoreshwa iki? Ico ni ikibazo umuntu wese yo kwibaza. Murakoze. Bamwe bati ivyo Burundi ntivyoroshe nimba koko inkozi y'ikibi iri mu minwe y'ubutungane itorokeshwa ikaja kunyegezwa mu bategetsi, ati ni ibintu biteye ubwoba. Ngivyo rero ivya Vianney Bitangaro imbonerakure yakoze amabi atagira izina ikaba yaratorotse, hakaba hariko haravurwa ayo makuru yose. Mandi makuru mashasha zomenya mukamuzoyashikirizwa makuru yacu ataha. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije. Nimba utarafyonda kuri subscribe canke s'abone ubanza ugafyonda ko twoshira ko inkuru ikagushikira mu bambere.